ndabaramukije muri kino gitondo muri indwi nshasha twinjiyemo. Agomba dusangire amajambo y'Imana tubona muri iki gitabo ca Matayo igice ca 26 umurongo wa 13. Aravuga ngo ndababwira ukuri, aho ubutumwa bwiza buzovugwa hose mu isi yose, niki akoze naco kizovugwa kibe icibutso ciwe. Imana ihabwe icubahiro. N'aya majambo dusomye hano, Umwami Yesu yavuze ubwiwe, yavugiye i Betaniya, aho uwo mugore yaraje afise ikebano ry'amavuta, hanyuma ayo mavuta arayamusukako. Abatari bake baridondombera ico gikorwa uwo mugore akoze, ariko Yesu yagishingiye intahe. Ni byiza gukora igikorwa gishingirwa intahe, kuko Yesu yaravuze ngo iki gikorwa akoze kizovugwa ku isi yose. Nico gituma n'uno munsi kiriko kiravugwa, turiko turakivuga hano. Ni igikorwa kidasanzwe, kuko twinjiye cyane dusanga Yesu yarabisobanuye yuko yariko arategura iby'urupfu rwiwe. Rero kubw'ivyo igikorwa gikozwe cyose gikozwe mu kuri, gishingirwa intahe na Yesu, ico umuntu yokora kugira ngo ahimbare Imana. Benshi baridodombye ngo aya mavuta ngo arazimbye, ngo yari kuvamwo agafasha boro, ariko Yesu yarababwiye ngo aboro muramana iminsi yose, ariko je ntituzokwamana, kuko Yesu yariko aravuga ibintu bikomeye cyane bijanye n'urupfu rwiwe. Rero no kubaza canke wo kwibaza wewe mu bikorwa ukora byose, niki wokora kugira ngo candikwe gihimbara Imana kizore kivugwa, ko turi muri iyi si nk'abazoyivamo. Hari abantu benshi bavuye muri iyi si, ibikorwa bisigara biravuga. Ndakwifuriza ko ukora ibikorwa bivuga nk'iki uwo mugore yavuze, kandi Yesu akagishingira intahe. Hari byinshi dukora, hari byinshi twumva, hari byinshi Imana iduhamagarira, hari byinshi tubona, ariko turakwiriye gukora hakibona kugira ngo Imana ibishingire intahe, tugakora ibikorwa byiza. Ko tumaze gupfa bizosigara biravuga kandi bizokwibukwa, kuko ibikorwa byiza biravuga gusumba amajambo. Mu byo tuvuga byose dukore cyane gusumba amajambo tuvuga, kugira ngo bizosigare biravuga twebwe tutakiriho, nk'uko uwo mugore byagenze. Ayo mavuta benshi barayidodombeye, ariko bari bafite izindi ntumbero, ariko Yesu yarabigiye intumbero uwo mugore yari afise. Aravuga ati iki gikorwa ni igikorwa ciza, kuko ategura urupfu rwanje. Urupfu rwa Yesu rero mu kubaho niko ruduha ubuzima. Nico gituma twokora igikorwa kizosigara kiravuga. Nico ndabatumiriye muri iyi ndwi, mugire indwi nziza, muzokora ibikorwa byiza, hamwe muzoba mutakiriho bikazosigara biravugwa. Murakoze cyane abariko baratwumviriza. Imana ibahereze umugisha. Mugire indwi nziza.